ndabahaye ikaze canke mwiriwe neza aho muherereye. Ni benshi muri kumara dukurikirana muri ngaha mu gisagara ca Gitega aho televiziyo umuvugizi isanzwe iri, ariko kandi muradukurikirana muri mu gihugu cose, igihugu cy'u Burundi mu ntara zose. Turabashima ukuntu mutubwira yuko mutuba hafi, mukunda ibiganiro byacu. Sinebwe gusa hari aba diaspora bari hariya muri Swede, bari muri Leta Zunze za Amerika, bari hariya mu Butaliyano, henshi mu mpande z'isi. Murakoze cyane kubera yuko mudushigikiye mu buryo ubu canke buriya. Turishimye cyane kubona dufise abakunzi, abagenzi nka mwebwe muduha intege, muradushigikira rwose. Iyo umuntu mubanye muri bu buryo ugatanga icigisho hama bakagikurikira, muba muduterereye, muba mutwubatse, muba mudusakaye, muba mudusizemwo n'amazi n'amakaro. Tuba twishimye cyane kubera yuko twumva yuko turi kumwe, tudatamba twirorera. Rero ndabivuge nti murabanyamugisha kandi ko mwahisemwo ikiganiro cy'inyurabwenge nkuko mwamaze kuvyumva. Wa mwana agira ati kaze mu kiganiro inyurabwenge. Byukuri ni inyurabwenge koko, ni inyurabwenge kubera yuko ibiganiro tubaha ni ibiganiro twagiriye ubushakashatsi, ni ibiganiro twarondeye, ni ibiganiro mutumva handi mugabo tukabifatanya rwose n'ijambo ry'Imana, cyane cyane mu kiganiro cy'uno munsi, inyurabwenge y'uno munsi tubifatanya n'ijambo ry'Imana kugira ngo tubananye twiga, kubera yuko iyi si yacu turiko tugomba kwiga. Icara wige rero nawe, icara wige kugira ngo ushobore kubandanya wiyubaka. Noneho no rugendo rwacu rutworohere. Tuguma twiga kubera ko twibagirwa kenshi, tuguma twibagira. Dusoma ijambo ry'Imana kenshi, tukaryumva kenshi, kubera yuko ni ijambo ry'ubuzima, n'umuco, ni ijambo ritumurikira. Kimwe nababwira rero haheruka, ni nta handi hantu dushobora gukura umuco wose, inyigisho ikwiye, inyigisho vy'ukuri, ijambo ry'Imana koko nta handi dushobora kurisanga atari muri Bibiliya. Ambere nca ngomba kugaruka kuri wa wundi yagira ati ivyo vyigwa uri kuraduha ni vyigwa bidasanzwe, ariko ugenda utubwira reference iyo wabivomye, iyo wabikuye. Mba nabikuye ahatandukanye, kandi nkabona yuko ari inyigisho zofasha abantu, mugabo le reference mba nazikuye munsi ndazisunga cyane, kubera yuko nari ndabivuze. Le reference tugarukako cyane ni iri jambo ry'Imana, Bibiliya nyeranda. Muri kuyibona Bibiliya nyeranda niryo jambo twisunga cyane. Nigihe vyo kugora gutahura ino nyurabwenge, we garuka ku ijambo ry'Imana, kuko natwe nituja kure yico ijambo ry'Imana rivuga. Nico kugora gutahura, menya yuko rino jambo ry'urukundo ryonyene ari ryo dushobora kuvomamwo ukuri kose. Nta handi. Ni igitabo canditse neza, ni ijambo ry'Imana, ni igitabo cyahumetswe. Nta kindi gitabo gishobora gusubirizwa ibindi bitabo vyose dushobora gutora ngaha mwisi. Ni iki gitabo kiza ubwa mbere, Bibiliya nyeranda, igitabo c'Imana. Nuko rero nari nkibaramutsa ndababwira neza yuko no munsi nje mu kiganiro, igice kigira kabiri cy'ikiganiro nabahaye, ikiganiro cavuga ca class. Muracibutse ivyo wakuyemwo, urabitegereye. Navuze nti mu ntango ya kiriya kiganiro ni uri umunyamugisha nimba uri kurategera zino nyigisho ndiko ndabaha zivuga ca class. Haraho navuze nti ibi ntibitahura bose, kandi ntugire ubwoba nimba utabitahura. Ubwo rugero zorugera ko aho ushobora gutahura ibiriko biravugwa muri no nyigisho ya ca class. Mbere ndagira nti ibi ntibishobora gutomokerwa n'umuntu, ntashobora gutahura, ibishobora gutahura umuntu novuga ari mu mubiri gusa. Uvyumvise ari mu mubiri gusa ntashobora kubitahura. Mugabo umurikiwe n'ijambo ry'Imana, umaze kubukuze mu kwemera inyigisho, ugenda uyitomokerwa buke buke, naho nyene atari cyane, buke buke. Mugabo ijambo ry'Imana rize ritubera umuco muri byose.
rero kuba atashoboye gukurikirana kino cigwa giheruka cavuga kuri chakras, narababwiye neza yuko iryo jambo chakras umuntu yorigereranya n'inzira, inzira indwi. Chakras n'indwi, inzira Imana yashize mu mubiri wacu zitujana guhura nayo, zitujana kumurikirwa, zitujana kumurikirwa muri buno buzima bwacu. Ariko handi ndavuga nti bigereranye nuko inzu yawe yoba irimo amatara, hanyuma ayo matara atari make, mbere batanze n'igiharuro abashakashatsi canke aho twakuye zino nyandiko bavuga yuko iburyo dufise amatara ibihumbi 72, ibubafu ayandi nyene ibihumbi 72, mugabo yose yagacatanga ibihumbi 14, nako gacatanga ibihumbi 144. Kandi ico giharuro ndazi ko mukise ahantu muri Bibiliya. Rero kiya giharuro Bibiliya itubwira, ijambo ry'Imana abaridusigurira bakatubwira neza yuko kiya giharuro kivugwa mu vyahishwe umutumwa Yohani ari imiryango 12 y'Isirayeli, ugacugwiza n'iyindi ndasubiramwo. Kiya giharuro dukura muri Bibiliya batubwira neza yuko gisigura imiryango 12 ya Isirayeli, kuvuga ni igiharuro 12 kugwiza 12 kugwiza igihumbi. Ico gihumbi kavuga bose canke benshi, no kuvuga abatowe n'Imana. Bamwe Yohani avuga yuko abona ari mu izinga rya Patmos, kubona abashitse ko kimenyetso byari ibihumbi 144, mugabo ico giharuro kizanana mwo muryango wa Isirayeli. Ico gihumbi naco kikagira giti n'abantu bose, si Isirayeli gusa, amahanga yose yaratorewe ubwo rukiza. Bana babwira rero yuko kiya giharuro si giharuro gisanzwe, si giharuro wofatira aho nyene ugira uti byukuri kiya giharuro carakwiye canke imbere ni na gito, mugabo ni giharuro kiduha kugereranya. Kandi turakura icigwa yuko Bibiliya ijambo ry'Imana si jambo dushoka dutomokerwa uko nyene, kubera yuko ni nk'inyanja. Inyanja nayo iguyemwo utavyiteguriye canke utazi koga, biragorana kuvayo. Mbere mu yandi majambo Bibiliya ni inkota y'ubugi bubiri, iyo yifashe nabi iragukata. Iri jambo ry'Imana rero birumvikana neza yuko tugomba kurironkamwo umuco wundi, umuco udufasha gutomokerwa gose, kugira ngo twumve yuko ivyanditseyo sakajambo ku kandi. Rero iki giharuro niko Bibiliya bivuga yuko ari imiryango 12 y'Isirayeli, mugabo hari izindi nyandiko z'ubwiru zitubwira yuko kiya giharuro coba kivuga izi chakras. Ni kuvuga umuntu yashoboye kugurura izi chakras zose uko ari indwi, zikatsa amatara canke les fréquences ibihumbi 144, ngo nibo uriya muhanuzi yo bavuga. Avuga umuntu yashoboye kugurura mu chakras ziwe zose uko ari ibihumbi 144, zatswa nande, zatswa na interrupteur indwi. Interrupteur wumve chakras, ibyo bihumbi 144 wumve les fréquences canke amatara ari mu mubiri w'umuntu Imana yasize muri twebwe. N'inyandiko zibitubwira, mugabo twebwe ntaco byo dutwara, twigumiye ku ijambo ry'Imana. Mugabo ninzi ntihobura ico tuzigumyamwo, ico twogumya kubwiza inyandiko. Hari abandi ko nabibabwiye muri kiya kiyago bavuga yuko ibi bihumbi 144 ziba bisigura ngo roho za mbere Imana itangura gushira ngaha mwisi, zitanguriye mu mugabo n'umugore ba mbere ariwe tukwita Adamu na Eva mwitongo rya Edeni. Aho nababwiye yuko nguzindiko zibivuga yuko ngaha kwisi ngo mu myaka ibihumbi 10 ngo Imana yoba izanaho miliyaridi 144 n'imiliyoni amajana 4 za roho z'abantu. Rero ku imyaka 2500 iheze ngo ngaha kwisi haraca roho za mbere zingana n'ibihumbi 144, kandi ngo izo zikabaho zishimye mu buzima bwa paradizo. Ikindi gice kigira kabiri ugasanga ngo izo roho zira abantu bakabayeho barushe kuri ubuzima bwa bwazimbye bwa bwononekaye. Igice cya gatatu bikononekara cyane, igice cya kane coco
by'ukuri ngo bukaba ubuzima bw'imiruho, ubuzima guhangayika, ubuzima bw'ibiza, intambara, imiriro yaduka, by'ukuri ngo ubuzima umunezero kaba ari hafi ya ntawo, kubera yuko ico gihe ngo niko biba bimeze. Mugabo uko vyama bigenda ngo Imana yamirungika abahanuzi baza ukebura abantu babwira bati mwihane. Narabivuze rero ko vyinshi ikiyago camaze umwanya muniniya, nimba tutabanye usube mu archives kure cyane ku Muvugizi TV, uraza gusangaho iyo nyigisho yavuga chakras, kandi yari nyigisho yagutse cyane. Rero twagiye kuvana, ndabemereye neza yuko nzoba igice kigira kabiri aho ndababwira izo chakras aho ziherereye. Uri umunyamugisha rero, uri Uwiteka, uri umuntu mwiza cyane, uramurikiwe. Nimba usubiye kuronka uwundi mwanya mwiza ko tubana ngaha kuri televiziyo Muvugizi ngo tubayagire ibijanye na kino kigo kigira kabiri, twamaze kubabwira intango yacu. Muti none uyu munsi munyurabwenge by'ukuri kamahade ugiye kutubwira iki? Muko nabibemereye munyurabwenge y'uno munsi ngiye kubabwira chakras indwi aho ziherereye, kubera yuko ziri mu mubiri wacu. Chakras zifise ibice by'umubiri zigenzura. Subira wumve ko chakras ari nk'ama interrupteur yatsa amatara ari mu mubiri wacu, atuma tumurikirwa, umuntu kamubona ukunyene ameze. Kabona ari umuntu ashobora kuvuga, ari umuntu ashobora kwiyumvira, gukora ibikorwa, kubaka ibintu bitangaje, gushiraho televiziyo Umuvugizi ivuye mu busa. Ibyo ngo tutamurikiwe, atamatara ariko araka muri twebwe biragorana cyane, mbere n'ivyo nakunda. Rero ayo matara yatswe na interrupteur bita chakras nibyo tugiye kuganira ko, nariko ndabivuga muri make. Chakras zifise ibice by'umubiri zigenzura. Iyo chakras idakomeye bituma umuntu ashobora kugwara n'ibindi bice by'umubiri. Ushobora kugwara ngo estoma, ushobora kugwara amafigo, ukagwara umugongo, ukagwara ibihimba by'ihemero, ukagwara umutwe udahera, kubera yuko izo chakras usanga zifise ibibazo, gusanga nizikomeye. Ariko ngo iyo chakras zikomeye umuntu nawe usanga akomeye, ari umuntu yuzuye. Mbere umuntu akeneye kujya cyane, umuntu akeneye kujya cyane, aratungwa n'izindi imbaraga za kamere. Nico gituma Yezu ugiye yavuga ati umuntu ntatungwa n'injya gusa, aratungwa n'ijambo ry'Imana. Vuga chakras zacu ziragaburirwa n'ijambo ry'Imana, ziragaburirwa n'umwuka duhema. Iri zuba umuntu aragira inguvu, aragira inkomezi, zitavuye mu bifungurwa n'ivyo anwa gusa. Ibyo muvyumve, kandi mwumve yuko tutagomba kurondera ibifungurwa gusa nk'ibyo dutunga umubiri wacu, byo tunga umuzirikanyi wacu, mugabo arahandi dukura inkomezi. Yesu yarabivuze yuko umuntu adatungwa n'injya gusa. Ni hamwe shitani yari kwiramugerageza kuri wa musozi mu minsi 40 yaramaze yisonzesha. Hanyuma shitani kamugerageza ati afata ayo mabuye yahinduremwo ibifungurwa, hama wihereze aho kuwinduremwo imikate. Yesu akamubwira ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'injya gusa, arashobora gutungwa kandi n'ijambo ry'Imana. Rero imbaraga z'umubiri ntizama ziva mu byo turya gusa. Izuba riraduha imbaraga, izi mpemu duhema, amazi tunywa. Mbere sa amazi tunywa gusa, amazi niyo tuyiyoze araduha izindi imbaraga, araduha izindi nkomezi, sivyo? Iyo tuyiyoze urawumva umuntu yarasanzwe arushe canke yumva atatuguvu, akagenda kwitera amazi, aza kugaruka yumva afise izindi nkomezi, afise izindi imbaraga. No kuvuga yuko ari amazi arimwo ububasha, arimwo inguvu, arimwo ibintu byubaka umubiri wacu, yaba tuyanyoye canke tuyiyoze. Mbere ibyo bintu bikaduha inguvu no gusumba ibifungurwa ibyo twariye bitangwa n'isi. Ugasanga umuntu aragira inguvu kubera yuko ahonyora ku butaka. Burya mwari muzi kugenda n'amaguru ari ibintu byiza. Abantu bo mu gisagara mutigera mugenda n'amaguru, murahomba cyane. Cishamwe rimwe na rimwe mugende n'amaguru, mutambuke, munywere ku butubuye duto duto. Hari izindi imbaraga
hari izindi mbaraga muba muriko murakomeza umubiri wanyu, muba muriko murafasha ibice by'umubiri wanyu kugenda n'amaguru. ni ibintu byiza cyane, n'ahatari imisi yose hari igihe usanga bikenewe. Rero mu nkundire tuduge ku ijambo chakras uko ari indwi niziye. Chakras ni indwi, hariyo bita Muladhara, yindi Savaditana, hariyo bita Mampula, hakaba yindi igira kane bita Anahata, igira gatanu Vishuddha, igira gatandatu bakayita Ajnana, igira indwi bakayita Haslasala. Nizo rero tugiye kuganira ko twumve aho ziri, kumbure n'akamaro kazo. Duhereye rero kuri iyi Muladhara, chakras ya mbere iri mu ruti rw'umugongo. Elema yayo irangwa n'ibara ritukura, kugira ngo bashobore kuyerekana. Irangwa n'ibara ritukura, ifise uruhara mu kwihuza n'isi. Iyo turiko turagendagenda tuba turiko turayikuza, tuba turiko turatuma iyo chakra ishobora kugira inkomezi nyinshi. Iyo tugire siporo, tugenda n'amaguru, irafasha cyane mu bituma umuntu ashobora kwihuza n'isi. Murabona nk'iyo umutamakazi cyangwa umuntu w'umutama ariko arasaza, hari igihe usanga bimugora guhagarara, ugasanga ntashobora kugira equilibre, gutena equilibre, kubera yuko chakras yiwe birikegenda itakaza inguvu mu buryo bwo kwihuza n'isi. Ntuzosanga rero afise agakoni, afise akabando, hagera ku mudugo akakishimikiza gose, ni kubera yuko chakras iba iriko iratakaza inguvu. Imbaraga zayo rero zirema mu gihe umwana afise imyaka kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 7. Ico gihe izo mbaraga ziyo chakras ziba ziriko ziriremarema, igafasha rero amafyigo, igafasha uruti rw'umugongo. Nabivuze ko irangwa n'ibara ritukura, igafasha no mu vyo kurya iyo turiko turafungura, kubera yuko iyo dufungura burya ngo umuntu agira akayabagu cyane iyo indya ziba zisa na rouge canke zisa na orange, zitukura canke zisa na orange. Uzura ayo mafunguro menshi mu ndya mu mateka mu restaurant, ngo umuntu burya agira akayabagu indya iyo zitukura canke zisa na orange, niho umuntu ashobora kuzifungura yiyumva neza. Rero ngo ariko afashwa n'ino chakra isanzwe idufasha kwihuza n'isi. Chakra igira kabiri Savaditana canke yibita chakra sacre, nayo iyi chakra iri musi y'umukondo. Novuga yuko ari ndangagitsina, ni chakra ndangagitsina, canke yo umuntu yo kwita perimum. Iri neza na neza hagati yahaca umwanda mukuru ngo nahaca umwanda muto. Perine kuba bashoboye gutahura ururimi rw'igifaransa. Iyi rero ngo niyo chakra ifise imbaraga zikomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Niyo chakra ifise imbaraga zikomeye mu buzima bwa kiremwa muntu. Irafise imbaraga zikomeye, ibyo bimwe Fred yita libido, imbaraga yagereranya n'igisasu kirimbuzi, kubera yuko ubu buzima bwacu burya ngo ugiye kubiraba neza burashingiye ku buzima mpuzabitsina. Ubuzima mpuzabitsina n'umuntu muri rusangi hari ahantu bihurira cyane, hari ahantu hari amazingiro akomeye cyane. Mbere hari abavuga bati ubuzima mpuzabitsina n'ubwonko bw'umuntu bifise aho bihurira. Nayo hajya umuntu n'ubwonko n'umutwe, umuntu n'umutwe ni etat major ntasubirizwa. Umutwe ari ikintu gihambaye. Barabivuga rero yuko uvuze umutwe ukavuga n'igitsina cyangwa ubuzima ndangagitsina, ivyo bintu biba bikomeye cyane, ku buryo ngo na Sekibi yagomba kudukubita hasi iyi chakra arayikoresha cyane.
ibijanye n'ubuzima ndangagitsina. Kuvuga yuko umuntu ashoboye kubigenzura abatsinze abanesheje gose sekibi kandi aba ari umuntu akomeye mu kwemera. Abantu benshi ntibanesha, abatari bake ntibanesha kubwicaka kuko hari imbaraga Fred yageranije n'igisasu kirimbuzi, n'igisasu gishobora kurandagata kikamara inganda. Iyi chakra iteye ubwoba kubwizo mbaraga zayo ku buryo ngo umuntu ngo kuyihweza gusa, kuyihweza birayibangamira. Kuyihweza ayo chakra iri n'amaso yawe birayibangamira ku buryo umuntu ahita ahungabana. No kuvuga yuko umuntu yamaze gukanguka, muramo biraba namwe, umwana ari mutoyi mfate w'imyaka 3 canke 4 kwambara ntabarabi agaciro cyane, mugabo aba yarahaye agaciro gufuka ibihimba vyirondoka. Ahandi afumarika kwambara mugabo ibihimba vyirondoka arabifuka, kandi ivyo ni ibintu bihita vyikora nta n'ubimubwiye. Mugabo ko bivuga amatoza bivuga nuko umwana w'umuhungu ateba cyane gufuka ibihimba vyirondoka gusumba umwana w'umukobwa. N'umukobwa niwe afata umwanya muto, niwe atangura mu myaka 3, mu gihe umwana w'umuhungu ashobora gufata imyaka 4 n'itanu atarafuka ibihimba vyirondoka ataco bimubwiye. Mugabo umwana w'umukobwa ngo biranyaruka cyane. No kuvuga yuko uko agenda akura agenda kanguka, arakanguka kandi ngo ni ibintu bihita vyikora. Sinzi waduteye inkuru agira ati burya nk'igikoko gishoboye kuronka nk'inka, dufate inka ishoboye kuronka ubwenge bungana n'ubwenge bw'umwana w'imyaka 3, ati inka niyo yoshoboye gutembera mwibarabara itafutse ibihimba vyirondoka. Iyo baye yabifutse kubera yuko byo hita vyikora, ivyo hita vyikora kubera ko ni bihimba birimo izindi mbaraga zidasanzwe. Burya ntitupfa kubifuka gusa no kubinyegeza, birabitse biranyegeje izindi nkomezi twebwe tutazi, mugabo babitohoje ngo ni chakras. Aho Fred yagize ati ni hafi igisasu kirimbuzi, arico gituma abantu benshi bibananira cyane gutsinda imbere y'izo mbaraga kuri mwene muntu zikomeye cyane. Ahantu rero haherereye iyi chakra ntihasanzwe kubera yuko umuntu agenda ahitwararika naho vyogorana gute. Abagenda bari gusa burya baba bamaze kwitwara nk'inyamaswa, baba baratakaje akantu kamo umutima wa kimuntu, ndabivuge gutyo. Baba barabaye imbata y'ivyisi, baba barabaye abantu batakaje ubuntu. Ubundi imyanya y'imyibarukiro canke ibihimba vyirondoka ni kintu atamusha kwifata mu ntego bigendeze ahabona, kubera yuko hari imbaraga zidasanzwe ziri muri ivyo. Wabaye imbata y'ivyisi usanga ashobora kwambara ubusa, ariko umuntu asanzwe yaramurikiwe ntashobora kugenda atikwije. Uze rero witegereze neza, uzosanga ingufu canke imbaraga ziri aho hantu ari imbaraga zidasanzwe, ku buryo kuzihweza gusa, kuzirabisha amaso gusa bihita bibangamira mwene muntu. Hari abandi bagize bati burya igituma imbaraga idasanzwe iyo turondera ubuzima mw'iyisi, kurondera amafaranga, kurondera icubahiro, kurondera akazi, kurondera inzu kubaka inzu nziza, kugura parcelle, ibyo bintu byose mwobona umuntu ashobora kurondera. Burya ngo uvyize neza uza wibaze burya umuntu abirondera kubera iki? Abirondera ngo azabijane hehe? Abirondera ngo adashike hehe? Ngo imbaraga zikomeye cyane zituma tubirondera burya ziri mu yicaka, ziri mu buzima ndoragitsina. Reka nzindo nk'akazi keza, hanyuma nza n'umugore nishime n'abana, bigaruka ngaha. Reka nzoro nk'akazi keza, nze nubaka umuryango,
usanga biriko bizunguruka kira noneho umuntu ntashobora kurangura imirimo myiza ikomeye yiteka iyo adakomeye muri kino gice. Mwari mubizi none ivyo ze mwabimenye yuko umuntu ntashobora gukora ibikorwa bikomeye cyane mu gihe usanga afise ikibazo mu bihimba vyirondoka. Nico gituma uzosanga abantu benshi mu biyago vyabo ibi biyago biragaruka, ha mu bakiri bato ha mu bakuze ibiyago vy'urukoza soni vy'ibitera soni usanga bariko barabiyaga cyane kubera yuko iyo bizanana haba mu mutwe canke mu buzima bw'igitsina hari inguvu hari imbaraga bizanana cyane bigatuma abantu babivuze. Rero usanga aribyo biri kuba tumengo baragiye kwihweza amasanamu y'urukoza soni. Ibi birakundwa n'abantu kubera yuko iyo mbaraga birimwo izo nguvu birimwo nta handi hantu zishobora kuva. Rero izingiro ry'icakras bigize ubuzima bw'umuntu, bigize ubuzima bw'umuntu. Urabe n'indirimbo ziri mw'isi, indirimbo ziririmba n'urukundo, indirimbo zivugwa zifatiye ku bijanye n'urukundo rw'abahungu n'abakobwa, abubatse, urukundo n'amafilime akinwa cyane kandi akundwa n'abantu. Muze mu birabe neza afatiye ngaha navuze yuko nibiyago usanga bifatiye kwino chakra. Baragerageza rero amasosiyete mwitondere ibyo guhuza ibitsina, mwitondere ntimwirekure kandi hajya yaba abantu birekuye mw'iki kintu isi yaramaze no kurimbuka. Mugabo sosiyete yabibonye kare ishiraho amamezure, ishiraho ibintu ntarengwa. Amadini yo yati attention ngaha muzosha gatoki. Burya aya madini nayo amwamwe hari gihe ashobora niko akigisha abantu akabafasha kugira ngo ntibijajare ngo mugabo ngo si byiza yuko amadini usanga atera ubwoba abantu kubijanye n'umuriro. Niba bigisha urukundo gusa, niba bigisha urukundo rw'Imana bizohita vyikora. Bitavuze yuko igihano c'Imana n'umuriro w'Imana bitariho, mugabo ntiyoba inyigisho abantu bagenda barabwira abantu ngo umuriro, kuko hari igihe usanga abantu bariko bakorana ibintu ubwoba bwinshi naze kubikora kubera yuko akunda Imana. Niyumva Imana nk'umuvyeyi, niyumva Imana nk'iyitwitwararika, nk'iyidukunda, nk'iyitwamiza kwijisho, nk'iyiduha vyose nk'umuvyeyi asuba abandi bavyeyi. Mugabo nta muvyeyi adahana. Mugabo ngo hari igihe usanga abantu ngo barahahamutse rimwe mu madini ngo kubera yuko ngo haguma higishwa hagenda havugwa ibijanye n'umuriro aho kwigishwa urukundo rw'Imana, hanyuma uwo muriro canke ico gihano kize kibe ku muntu by'ukuri yahakanye Imana n'umutima wiwe wose. Mugabo muvyumve neza, igihano c'Imana ku bantu batayigororokeye inyigisho sije kugikura gisanzwe gihari. Nagaciyemo aho dariko ndasigura ingene abanyamadini bagerageza kuraba ingene abantu batokwirekura kubw'isi imbaraga zifatiye ku gitsina, bakagerageza kubabwira ibinabiriya byotuma abantu bakanguka. Gusa nuko tubona kubera izo mbaraga nyene abantu baragomba kwirekura cyane mu bijanye n'amabanga mpuzabitsina. Mugabo akagoheno bavunira kandi nuko tutokwirekura, kuko twirekuye mwene muntu ngaha ku isi ashobora no kurimbuka kubera yuko twavyirekuyemwo. Tugerageze rero umwe wese amurikiwe na mutima mwiranda canke na mpwemu yera. Rero ngo icakra itangura gutera imbere, itangura gukura mu muntu mu gihe umwana afise imyaka 7, hagati y'imyaka 7 na 14 kandi murabona neza yuko umwana ari hagati y'iyo myaka naho ashobora kuja mu butinyanka ari nk'umwana w'umukobwa. Umwana w'umuhungu nawe abatanguye kugira ibimenyetso bimwerekana yuko ariko aragomba gukura muri bimwe twita âge de puberté. Ni imyaka rero ishobora kuvyerekana yuko nizo mbaraga zitanguye gukura, zitanguye gukomera. Abavyeyi mube hafi abana banyu bahari hagati y'imyaka 7 na 14. Bitavuze ko n'imbere y'iyo myaka muba hafi, mugabo hanaho biba ari ibintu bidasanzwe mu biyegereze cyane. Rero ngo iyo chakra si iyo ifise ikibazo gusanga umuntu
mu byo by'ibigumbagumba usanga afise ikibazo nyene, canke ibi vyuko abantu bagira la creativity, abantu bubaka ibintu bishasha, ibintu bindi bitahahora, ngo abantu bafise ikibazo muri iyo chakra nabo usanga kubera yuko la creativity burya canke kubaka ibintu bishasha nabivuze yuko bijya ngo nabantu baba bakomeye cyane, baba bafise imbaraga zindi, baba iyo chakra ibikomeye mu buryo bw'igitsina. Aba bantu ngo bakora ibintu bigera kure cyane, nta numwe ashobora kubikora aho bahoba canke ubuzima bw'igitsina butameze neza. Kandi mubizi ngo ubigereranye igikoko canke inka, impene, n'imbwa canke icyo cyose iyo gikonye, gukona muravyumva, no kuvuga kiya gihimba cayo cyo tumye kirondoka bakagikata canke bakacugara, kiya gikoko nta mashaka kigira, usanga gikanye, ntigishobora gukora ibikorwa, ntikibanguka cyane. Rero n'umuntu abafise ikibazo mu myibarukiro, mu bihimba y'imyibarukiro yiwe, mu bihimba by'irondoka vyiwe, usanga nawe nta bintu bikomakomeye ashobora gukora. Gusa aho bica bigorera abantu benshi babagombye gukora ibintu byinshi kubera ko ubuzima bw'induragitsina bukomeye cyane, ngo kenshi baca batsindwa nabo uyu mucanwa baba biyumvamwo bakawujana kurondera abo badahuje munsi y'urukenyerero, ugasanga biriko biragorana kugira ngo bashike kwiterambere. Ubundi yaba izo nguvu umuntu yiyumvamwo mu bijanye n'ubuzima bw'igitsina azikoresheje mu bindi bintu, ngo isi yobaye irimo ibintu bikomeye cyane, isi yobaye irimo iterambere rigera kure. Ndengombye kubabwira rero neza yuko iyo umuntu afise ikibazo usanga ivya afise kino kwita manque de creativity. Iyindi igira gatatu ni yitwita mampula, canke bakayita chakra di plexus solaire. Iyi nayo iri kunda, amaje haruguru y'umukondo. Akamaro kayo niki? Kwigirira confiance, kwigirira icizere wewe nyene, ububasha bw'iwawe nyene, ububasha wiyumvamwo, ugushaka, sivyo nico ijejwe. Mugabo kandi banayitirira yuko ari chakra yitiriwe ubwoba, kuko burya cyo gituma hora wumva basokuru bacu bagusubiza umutima mu nda. Iyo ufise ubwoba tisubiza umutima mu nda, birafise aho bihurira cyane. Nko ku bagore hoho, ku bakenyezi bavuga bati nico gituma abagore bafise ubwoba gose gusumba abagabo, kubera kujya kuntu kwibaruka kwabo, uza gusanga mwigendera takaza cyane iyo chakra, uko imisi ihera yagendera takaza, ugasanga yo n'umuntu w'ubwoba, n'utuntu duteye ubwoba, ugasanga wewe agira ubwoba cyane. Akandi karorero ngira mu itahure neza ko ku bakenyezi iki kintu kirahambaye cyane. Dufate nk'umwana ari mwibarabara, hanyuma hakaza imodoka ikagomba kumugonga, umugore ari kumwe n'umugabo, ninde ahita akwega umwana anyarukije cyane? N'umugore amutarukira ko akamukwega gusumba umugabo, kubera yuko iyi chakra iregereye ahari igitereko naco ngo kwibaruka kwaco kigenda kiratakaza, bigatuma rero umugore araba umuntu ubwoba cyane. Arabandi baca barenga imbibi bakavuga yuko ngo naco gituma ntuzenye mu masengero usanga ngo bagore ngo ari benshi, nikwere ko ngo bafise ubwoba, ngo batinya ngo umuriro witeka Imana izobahanisha. Mugabo siko no bivuga jewe nk'uwemera Imana canke nk'umukristo, basenga Imana kubera yuko buzuye urukundo, bayizirikanye. Mugabo aba bantu babidusigurira gutya, nabo ngaho barahashika, naho twe na wewe wa mukristo twovyumvira ukundi. Rero iyi chakra yitirirwa ubwoba, nico gituma nko mu gisirikare, gisirikare abasirikare ko baranyumviriza babanza kugukomeza kunda. Muri formation bakugiriye baragukomeza kunda, no kugira ngo bakumare icitwa ubwoba, kuko iyi chakra hari ikifana ku mukondo niho izi mbaraga ngo zisanzwe zitiriwe ubwoba. Baraguhata igiti n'ibirato vyo mu nda kugira ngo noneho uzoba umuntu akomeye cyane azira ubwoba, cyane cyane agiye ku rugamba. Iyi rero iyi chakra Sekibingo arayikoresha cyane, shetani arayikoresha, kuko mu bigwanisho shetani ikoresha harimo ubwoba, gutera ubwoba abantu,
mugasi niyo gusa ibintu vy'indya no kunwa no kurya burya Sekibi arabikoresha irya ushaka upfe inwa gushika aho baza gutora ingwara nyene hamwe rero n'igitsina ko umuntu yashoboye gutsinda izi mbaraga zo zijanye n'ubuzima ndora gitsina uyu muntu shitani bigoye ingene ishobora kumukubita hasi rero ubwo bashobora gutuma tuba imbata ya Sekibi kubera yuko nico gikoresho shitani igomba gukoresha. Hari abandi babivuze burya ngo ibintu byose dukora hajya mu isi ngo vyinjiyemo neza ngo ni kubera ubwoba. Ibintu byose dukora ngo ni kubera ubwoba. Tuja kurondera amafaranga dutinya yuko tuzokena abantu bakadutwenga cyangwa dutinya yuko tuzobora ibyo turya. Twiga amashuri dutinya yuko ubuzima buzoba compliqué. Dushiraho televiziyo umuvugizi dutinya yuko abantu bobura aho bacisha ibyo bakora byabo. Ubwoba ngo ibintu byose dukora burya usanga uza kuzana umukenyezi cyangwa ukaja kurongorwa utinya yuko bokuvuga, utinya yuko utoronka ikibondo, utoronka umwana mu buzima bwawe, dutinya mwari kuvyumva iyi nyurabwenge umva ari nyurabwenge nyene. Ibintu byose rero hajya ngo ni ubwoba, tuja gukora ngo kubera ubwoba sinzi mugabo ku ruhande rumwe urumva yuko ubwo bwoba ni bwiza kubera yuko butuma tugira gute, butuma dukora kandi tukiteza imbere, tugateza imbere igihugu n'isi yose. Mu madini rero iki kintu c'ubwoba igihe bacitiza nabwo nabivuze mu ntango baritiza ubwoba bagatera ubwoba abantu mudakoze ibimuzosha agatoki kazogenda gasha buke hama inorishikigwe umushatsi kamwe kazogenda kavako bagakoresha ubwoba mugabo si bibi mugabo uzosha si bibi mugabo iyo barengeje cyane niho bigaruka bikaba bibi kubera yuko usanga abantu ibyo bariko barakora babikoranye iki ubwoba. Mu muco go kirazira ntugakora ibi, societe ivuga ibi kirazira. Mu ndirimbo turirimba dutabare karabaye ibintu birayogeye dutabare tukabishira no mu ndirimbo kubera ubwoba. Mugabo ubwo bwoba bugomba kuba buyobowe kaba ubwoba bwiza akoba keza. Uteye ubwoba bugira ashobora kugufata, ashobora kugukoresha ibintu canke biriya. Abagore ngo bafise ubwoba bwinshi mugabo n'abagabo ngo usanga ngo bafise ubwoba aje tuzobaho gute. Naho Yesu rero usanga agira ati je nivyo abapagani kuko yumvira ngo ejo muzogiki, ejo muzonwa iki, muzokwambara iki, ni murabe inyoni zo mwishamba ntizirima mugabo zirafungura neza, rabe ngina amashugwe aberewe ntarima mugabo mu kuberwa ntiworaba asumbye na Salomo. Ivyo bintu mwaba mufise ubwoba nivyo abapagani kugira ubwoba umunsi wose ufise ivyawo ariko ubwoba ni bubi. Tsinda ubwoba ivyo kurakora byose, tsinda ubwoba. Abajene bari mu business muri entrepreneuria sinotangura oya sinoja gusaba amafaranga ingurane yohomba none ugira bihombe bitaratangura. Ubwoba abantu mu buzima bwabo usanga ari ubwoba. Iyo rero wamaze kurengera iyi chakra si umaze kuyigumya usanga uri wundi muntu adasanzwe mu buzima ku buryo ngo n'urupfu ntushobora kurutinya. Uko ugira uti gupfa umuntu arapfa ariko hapfuye umubiri, umuntu ntapfa. Ni hahandi uzosanga abantu bamwe imbere y'urupfu avuga ati uranyica mbwazo bahageze, nimba hatageze nimba Imana itabirekuye we ntaho njana. Nta bwoba agira kubera yuko iyi chakra yiwe abamaze gutsinda ubwoba, abamaze gukomera. Kandi burya utsinze ubwoba babona muri kiwe mu bintu byo kuyoboka Imana. Ubufise urukundo muri wewe, umuntu afise urukundo rwanyago ntasubira kugira ubwoba, agira ati anye ndi kumwe n'Imana yanje kandi mu Mana ndatsinda. Sivyo ndatsinda. Ibyo kurondera amafaranga abantu ugasanga bayarondera mu buryo no kwica umuntu, abonye umutwe w'umuntu akabona amafaranga, abonye
ibintu by'umuntu ashobora guterura akabona amafaranga. Umuntu yamaze gukomera mu kwicakra usanga ibyo yaramaze kubirengera. Amafaranga yarondera nkayamufasha mu rugendo ngaha ku isi, ntayarondera mu buryo bwo kugira gute, bwo kubanza guhemuka, bwo kubanza kwikora kw'agashambara, bwo kubanza kwakubuzi mu yundi. Ibintu byose usanga ariko abikora mu rukundo, yarabirengeye nawe nyene ahava noneho aragomba kwiheba kubw'ubwo rukundo, aca agomba kuba mu buzima bwa nyabwo, mu buzima atari ubw'ibihano. Ndavuga ubuzima bw'ibihano kubera yuko iyo tubaye mu bintu biciye kubiri n'Imana, biciye kubiri n'urukundo, tuba turiko twishyira mu buzima bw'iki bw'ibihano. Chakra sigira kane, anahata canke chakra dike. Chakra dike iyi rero avuga yuko iherereye ku mutima, iri hafi y'umutima. Akamaro kayo ngo yuzuye urukundo, idufasha kugira urukundo, kugira ikibabagwe, le compassion, harmony, kwihuza n'abantu, ukumva utoba akaguru nako gati kawaga, ukumva uri kumwe n'abandi bantu. Iyo ngo umuntu afise ikibazo, iyo umuntu afise ikibazo kuri chakra usanga amera gute? Amera gute? Iyo umuntu afise ikibazo kuri chakra usanga afise ibibazo byo kubabarira abandi. Ntashobora kugira urukundo rwa nyago, usanga afise urukundo atarugwanyago, urukundo rwirondera, urukundo rwa mpanguhe, urukundo rutazi kwitanga, rutazi kwihebera abandi, urukundo ruroha n'ingoga, urukundo rudafadika, kubera yuko ichakra yiwe ibifise ikibazo. Ariko kandi noneho usanga naho abari umuririmbyi, naho abari umuririmbyi usanga bikorana urukundo. Ibi mu vyumve urabushobora kubona umuntu akora ikintu aca amafaranga. Iyo amafaranga abuze muri ico ntasubira kugikora. Uwo iyi chakra yiwe ibifise urukundo, ni rwa rukundo ruba rufise ico rurondera. Muga uwo ichakra ikomeye asha kuba ari umuririmbyi, akaririmba nta kimwe abikuramwo, akumva yofasha abantu, akumva yorondera ivyigwa nk'ivyo mu nyurabwenge, akabikora nta kintu ariko araronka, ntaca ashaka, mugabo akabikorana urukundo rwinshi gusumba n'ubikora kubw'amafaranga. Murambona uyu munsi ugiye kwa muganga ugasanga abaganga bagize gute, ntibariko barakora ibikorwa byabo, abagwayi baridoga, aja ku telefone, umuntu ari kugise, akaja kuvugana n'abantu mu message WhatsApp, mugabo abantu bariko baragira bati turabuze umuntu serumu yaheze, raba twabuze uturondera umutsi. Kubera iki? Barafise ingorane mu bijanye no gukunda, kandi gukunda byanyavyo. Ndabwira yuko iri hafi y'umutima, hafi y'umutima. Umutima nawo hajya n'urukundo, ni urukundo. Ngo umwe Yesu yakunda yari yegamiye kugikiriza ciwe. Urukundo nabwo iyo turuvuze burya ni Imana, ni Imana. Nako Yohana akabivuga ati utamenye Imana ntakundana, ariko ukundana wese yaramenye Imana. Uwanka mwene wabo no mwicanyi. Ni urukundo, ni Imana, kuko Imana ari rukundo. Yohani burya bari wagiwe nagoma garuka ku ivyo bintu vyitwa urukundo. Ni kuvuga yuko uyu muntu yamaze akomeye mu chakra, ararengera ivyisi, arengera ivyo mwisi. Ni chakra rero ikaze cyane, ivugwa cyane mugabo ngo naho nyene ngo kubagore, burya ngo abagore barafise urukundo mw'abantu mwe. Abagore muje mubakurira inkofero ngo barafise urukundo muri bo, urukundo kandi rwanyago. Iyo agize urukundo agira urukundo rwanyago, nkuko iyo habaye igihushane cyago ngo umugore ngo arashobora kumera nk'idayimoni, nk'igishetani, kubera yuko yahushanije, yagize novuga nti habaye igihushane cyo agomba kuronka. Ubundi ngo abagore n'abantu bafise urukundo n'impuhwe n'ikibabagwe. Rero iyi chakra ishobora kugira ibibazo ikagwara. Iyo igwaye umuntu agira ibibazo mu bijanye no guhema. Birashobora kumara izi ngwara ngo za hasma,
ushobora kugira hasuma canke amahaha yiwe usanga arafise ikibazo kubera yuko ngo iyi chakra yobona yana ifise ikibazo. Mbere ngo nibi vy'ingwara z'umutima, ingwara y'umutima hypertension arterielle irashobora guterwa nuko iyi chakra idakomeye. Ko nababwiye mu ntango yuko hari gihe ngo chakra iyo zidakomeye zacu bituvyurira ingwara zitandukanye, aha bavuze izipejeje kubabwira. Rero iyi chakra ni kiraro ngo gihuza ibifadika n'ibidafadika. Umuntu agahava agatangura kuba iyi chakra ikaba develop canke igakura mu gihe ari hagati y'imyaka 21 n'imyaka 28, kubera yuko niho urugendo rwo kumurikirwa ngo rutangura. Sinzi ko mwari mubizi, urugendo rwo kumurikirwa haba mu vy'Imana, umuntu agakurikira Imana yumviye ariko araja ngo ni hagati y'imyaka 21 na 28. Uretse ko bishoboka nuko imbere y'imyaka turazi no ku myaka 12 canke niri munsi gatoyi umwana ashobora kumurikirwa mu vy'Imana bivada n'ingabire Imana yamuhaye. Nibaza yuko ngaba bivuga muri rusangi. Chakra igira gatano meza nk'unyarutsa ni yitwa Vishuddha. Ni chakra de la gorge. Chakra iherereye ngaha mu muhogo. Iyi rero ifise akamaro kanini ya mu bijanye na communication. Hari abamenyesha makuru bashobora kuba bariko baravuga ukumva ijwi ryabo ni impeccable, ijwi ryabo riragororotse. Sabamenyesha makuru gusa abaririmbyi ukumva uyo muririmbyi araririmba sinokubwira, ni kubera yuko iyi chakra yiwe usanga ikomeye cyane. Ngo bari n'abantu kandi ngusanga kenshi bavuga ukuri, baravuga ukuri kubera iyi chakra yabo iba iri develope. Baravuga ukuri kandi baravuga basohora amajambo yabo, usanga tomoye. Mbere ngo usanga kenshi umuntu ugomba kumwumviriza ariko aravuga atoye mikro, abantu barahagarara bakumviriza. Atanguye kuririmba abantu barumviriza kubera yuko iyi chakra yiwe ifise imbaraga, irakomeye, nta kibazo ifise. Iyo rero ifise imbaraga canke hari desequilibre, iyo itakaje imbaraga canke hakaba kino kwita desequilibre, usanga uyu muntu afise kino kwita difficulté à s'exprimer, avuga bigoranye. Problème de gorge mu muhogo hiwe haba ibibazo, harakunda kuza n'ubugwaragwara urimo na yama angine, canke ugasanga itugiye haragera igihe rikaba hock. Ugasanga ibyo ariko aravuga hari gihe avuze umwanya munini ye usanga ijwi rya litera rikwama. Mugabo hari nabandi bantu bariko baravuga ijwi ryabo riguma riri rihagaze neza, kuvuga yuko ngo abantu baba bagize gute, baba bafise iyi chakra iri develope canke nta kibazo ifise na gitoye. Iri mwizosi, imva ibiraba umuhogo biraba n'ururimi rwabo ngo rubaru nta kibazo ruba rufise, ruba gwisanzuye mu kuvuga. Baravuga ukuri nabivuze, ijwi ryabo usanga rimeze neza, kandi ngo kenshi n'abanyamuziki kandi ngo baravuga ukuri nabivuze. Nabo ngo iyo aba bantu bafise ikibazo muri iyi chakra usanga bagwara izi ngwara za asthma canke ibibazo bijanye n'ijwi. Tukoze twiji twabo ugasanga turafise ikibazo. Nibyo twovuga kuri no chakra isanzwe batubwira yuko iherereye mu muhogo. Ubugira gatandatu hari yitwa Ajna canke chakra di troisième œil. Muravyibuka ndabigisha ngaha ku muvugizi nyene ibijanye na troisième œil, ijisho rigira gatatu. Iyi nayo ngo iri mu ruhanga, iri mu ruhanga canke hagati yizi y'ingohe. Niho iyi chakra isanzwe itumbereye, nayo igafasha mu bijanye no kubona ivyo abandi batabona, iyerekwa canke bya intuition, vision intérieure, ibijanye n'ubwitonzi. Abantu bafise ubwitonzi budasanzwe, iyi chakra yabo ibiri develope cyane, kubera yuko muri buriya bwitonzi bwabo bitondera ikintu cyose mu kukibonamo ikindi kintu abandi batabona. Umwana akaba ariko aravuga utujambo turaturiya ndiko rakora, abo bantu bakamwihweza bo bakabona ibindi bintu
abandi bantu badashobora kubona mw'uyo mwana bivanye n'uko tuntu ariko aragira. Rero iyi chakra nayo irahambaye cyane cyane mu bijanye n'ubuzima ndoramana, ubuzima bujanye no kugira gute no kumurikirwa. Bavuga rero yuko iyi chakra ija ahabona neza, ikomera cyane ku myaka hagati y'imyaka 36 n'imyaka 42. Murantunga iriya chakra ijanye n'ivyo mu muhogo Vishuddha nayo iza gukomera, iza gutera imbere hagati y'imyaka 29 na 35. Subiye inyuma gatoye nakondana nibagiye. Rero abo bantu bavuga babona ivyo abandi batabona, sivyo? Amaso yabo abona ivyo abandi batabona, amatwi yabo arumva ivyo abandi batumva. Kandi ni nkuko iyo umuntu wafise ikibazo kubwiyo chakra yiwe usanga agira ikibazo mujanye no kuraba, amaso yiwe aragira ikibazo, n'abantu bamene ku mutwe ku ruhande rumwe usanga amatwi yabo bakunda kugwaragurika mu matwi, usanga bamana stress hamwe no kutiyumva, usanga umuntu wagenda ubwiwe arumva yuko umengo si hari, umenga afise ibibazo kandi nta bibazo abona. Ni kubera yuko rimwe na rimwe iyi chakra isanzwe ifise ikibazo. Ni chakra ijanye nibi vyo ku iri mu ruhanga canke ivuga ibya twaziyeme mugabo kandi girafasha burya bujeye no guhemuka nako burya iyo umuntu abona ivyo abandi batabona, guhemuka ibintu bimufasha. Araregera impemu ziwe hama akamurikirwa, usanga ntibahema bahezagirika, nabasha gutunganya neza. Baba bafashwa rero n'iyi chakra kugira ngo izo mpemu zabo zibinjize mu cyo gikorwa kindi cyo kubona ivyo abandi batabona, bakoresheje iki troisième iri hagati rero y'amaso nkuko nari nabivuze. Nkuko kandi iyo ifise ikibazo ibiri vyongera ko muvyo nari navuze, hari bya confuse ugasanga umuntu ari mu kavuyo, ibintu biramucanganira ko ndabivuge gutyo, canke aka manque de charité, ntagire urukundo muri we, ikibabagwe kigahera, ntabandi kibabagwe caheze kujya muze mubona yuko n'ubumuga bundi baba bafise urumva niyo bizanana. Iyindi chakra ariyo nayo ya nyuma tugomba gusozerera ko ni chakra yindwi yitwa Sahasrara canke chakra di colonne. Iri hehe yoyo ngwiri au sommet de la tête, iri hejuru y'umutwe. Ntabwo nabivuze imiganiro caheze yuko hari chakra imwe itari mu muntu, yo iri hejuru y'uruhorihori, ifise kurere ya violet au bleu, ariko rero igaca igira akamaro yuko kuduhuza connection spirituelle, kuduhuza n'ubuzima ndoramana, ubwo buzima ndoramana umuntu akabihuzamwo, donc ihuza umuntu n'ubuzima ndoramana, ikadufasha rero no kwita éveil, gukanguka. Abantu bagakanguka, abantu batigira bakanguka nabo babwira ibimeze gute, kubera yuko chakra ibifise ikibazo. Éveil n'ibintu bavuga usanga biza nko gukanguka iyo iyi chakra ikomeye. Nibi vyano kwita nka conscience universelle, usanga abantu biyumvira ku rugero rugera kure rurenga naho bari n'igihugu cabo, ariko bakiyumvira mu buryo bw'isi yose. Kwe nababwira ni abantu usanga batiyumvira nk'igitonyanga, mbwa bakiyumvira nk'inyanja, bo bakamya yuko ari inyanja yose aho bobaye igitonyanga mu nyanja. Iyo iyi chakra idakomeye usanga umuntu yogira ico no kwita déconnexion spirituelle, ugasanga ibintu by'Imana ntibihura nawe, ntavyumva, we amanuka navyo bikaduga. Umubwiye ijambo ry'Imana bosigura abantu bakarira canke bake, ibyo ntibimuraba, ntavyumva. Muri gusenga, muri mu rusengero rumwe baguma twenga, mu gihe abandi bariko bikubita hasi, mu gihe abandi bariko bararira babogoza kubera ijambo ry'Imana bumva. Nka rimwe twumva ejo bundi igihe Nehemiya
Nehemiya yariko arasigurira abantu ijambo ry'Imana ariko na Esdras abantu bariko bararira abandi bikubitwa kiriza gushikaho Nehemiya agira ati nimwihorere kubera yuko uyu munsi wagenewe umukama nimwihorere Imana irabakunda urumva bariko bararira ngo ijoro umurango wose barira kubwijambo ry'Imana ariko barumva ufise ingorane kwicakra wewe usanga akoma yirabira umengo bari mu birori ntashobora kwihuza nibi biriko biraba kubijanye n'ivyo kwihuza n'Imana canke connection spirituelle iri hejuru rero igihori nabivuze ifise imbaraga zikomeye nayo kuri hypothalamus igice hypothalamus iragifasha cyane kandi ni chakra y'ubutware igenzura igice c'ubwonko cose ubwonko bwo bugize umuntu bavuze umuntu hajya n'ubwonko birahambaye cyane ni chakra ituma umuntu agira umubabaro kubera ikintu cyabaye no kuvuga ntabakazu yazi iyo ufise ikibazo usanga umuntu ashobora kumeneka umutwe ngo w'iburyo usanga igice cy'iburyo umutwe w'iburyo igice cy'iburyo hama umuntu usanga afise ukwikunda kurengeje kwikunda rero iyi chakra ngo ifungurwa n'umuntu yamurikiwe kubera yuko izindi hari igihe harico bisaba kugira ngo zifunguke bimwe bya adoration kwitekerezaho kuba mu gacerere gusenga utekanye kuririmba ziriya chakra zirashobora gufunguka kubera yuko hari indi migigo tuyigarukako ishobora kuzipfungura mugabo iyi chakra yoyo bihita byikora mu gihe izindi ziba zaripfunguye bihita byikora ni kuvuga ntaco bisaba izindi zitifunguye iyi ntiyifungura birumvikana neza yuko rero atarohana na rutoyi ushobora kubigiramo bavuga rero yuko uyipfungura neza hagati y'imyaka 43 na 49 niho iyi chakra ishobora kwifungura rero ibi byigwa bya chakra byamye bizwi kuva kera bavuga ngo reference yo mu bahindi ababuda n'abandi bamye babihi ikibanza gikomeye cyane habwira ko nivyirwa n'ibintu byanye bivugwa mu buzima bwa kera cyane imbere yuko Yezu Kristo azanga hagwisi kandi n'ubu hari abantu babirondera ko ivyirwa n'ubu kuba bitohoza ko nashimye rero kuza kubivugira kuri televiziyo umuvugizi kugira ngo nawe ushobore kubandanya umurikirwa umenya yuko burya ivyuzi uzi agace gatoyi kandi zicaka zikwereka wowe aho ugeze mu rugero rw'ukwemera ko mu kwemera kwawe burya ugeze mu buzima bw'umutima mu bijanye no kumenya Imana uteye he iyi chakra zigufasha kumenya urugero rwawe mugabo ku bantu bashoboye kuzifungura kuko hari abantu bazifise mugabo zitigeze zifunguka kuko ndibona kubwira yuko amatara mu mbiri wawe arahari mugabo ntashobora kuzopfungurwa mu gihe utakije ama interrupteur n'urugendo rero bisaba iki bisaba kwitonda cyane ukarangwa n'urukundo reka ugenda utihuta hanyuma birasaba rero yuko burya umubiri w'umuntu uba umeze neza afungura neza kugira zishaka ngo zifunguke ni bimwe wa wundi yagira ati umubiri inamese dans un corps inamese dans un corps umubiri mwiza mu mutima mwiza cyangwa umutima mwiza mu mubiri mwiza ntibijana kure ntibishobora kuba abantu bagororoka Imana barondera Imana tutari mu mubiri mwiza kubera yuko uyu mutima ko kurondera Imana biri mu mubiri rero hakini terambere cyo kurondera ibyo dutunga kugira ngo umuntu abeho mu buzima bwiza biradufasha navyo mu kugira ngo dushobore kumenya Imana no kuyigororokera bagenzi Imana ibaha umugisha gose nimba washoboye kudukurikira muri kino kiyago muri kino kiganiro kidasanzwe canke cyakugoye kumva mugabe cyubagumije kigumye umenye neza yuko umuco nyawo tukura mu ijambo ry'Imana kandi nimwamenye ukuri ariko ijambo ry'Imana kuzobagira abidegembye nibaza yuko ikicigo kigira kabiri cyaje kubafasha byinshi munamenya kugenzura ubuzima bwacu mugabo twese tugende ubuzima bwacu tubwerekeza ku Mana dawe wa twese iri mu ijuru iyo Mana nyene nibahezagire bakomeze ibagabira ubwenge ibakuze mu kwemera umusurizi natuvuye muri buno buzima
tugibone imbona nkubone. Murakoze, Imana ibahezagire, mugire ibihe byiza ngaho iwanyu. Muhejeje kumviriza ikiganiro Inyurabwenge.